Nongeye ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Nongera nshimira wese umaze gukora subscribe. Reka nshimire nawe wese wama wakanze kuri like. Nongere nshimire nawe wama wadufashije gukora partage kugira ngo ibiganiro by'iwacu byame bishikariya na hariya muri buno buryo. Ino munsi reka nshime nongera nsaba imbabazi kuko haraheze igihe kinini tudashira ko ibiganiro. Murazi ndakunda kwivuga tuba twafatiriwe n'ubuzima ubu naburiye kugira uronke umwanya rero kuja gutanga ikiganiro birashika ugasanga ko intamba murabizi nka twege cyane usanga turi nyuma y'igihugu. Ego hama ino munsi nkeneye tuyage ku bintu bitanu canke birenga byagiye biba challenge zikomakomeye ahanini ku ntwaro ihari y'umugambwe wa CNDD-FDD. Mvuze umugambwe CNDD-FDD si kuvuga ngo mbashatse kurengera hariya je mu buzima bw'iwanje sinkunda kuja mu bintu by'imigambwe, ariko as a new generation dutegerezwa kuja turagira ico duterereye mu byiyumviro ivyo tuma abanyagihugu canke Burundi abarundi ahanini tworohererwa mu buzima buba tuba tubayemo. Musanzwe muzi yuko uno munsi CNDD-FDD umugambwe CNDD-FDD uramaze imyaka ishika 20 bari ku butegetsi. Ku ntwaro ya nyakubahwa Evariste Ndayishimiye aramaze ko imyaka 5 irarumanye, ariko muri iyo myaka 5 hagiye habaho challenge zitandukanye ku buzima, ibintu bimwe bimwe byagiye bibangamira igihugu. Niyo mpamvu no munsi nzanye kino kintu kugira ngo tukiyage ko twese tumenye mbere nimba hariho bamwe bo mu nzego nko nkunda kubivuga badukurikirana bazorabe bumvirize ivyiyumviro by'iwacu bagire ico bahinduye. Burya umugambwe gutwara imyaka 30 canke 5 ukagira ico umariye igihugu no gutwara imyaka bisumbwa no gutwara umwaka umwe. Urumva sinzi ko ndiko ndabisigura neza. Gutwara umwaka umwe ukagira ico umariye igihugu cyangwa imyaka 5 ukagira ico umariye igihugu bisumba gutwara imyaka 50 ntagire ico umarira igihugu. Kandi kenshi ibihugu biteye imbere nka twega abayotibere bato aba new generation tuba dufise ivyiyumviro by'ico biterereye ku gihugu. Ibihugu biteye imbere biratwe amareta yabyo arakunda kwiyegereza abantu nk'abatwibwe kugira ngo tuze turatanga idea, kuko twege muri circulation nka twiga abantu bato nitwe tubibona, nitwe tumenya ati ifu ryazimbye, nitwe tumenya ati umunyu wazimbye, nitwe tumenya ati igitoro kibabaza gutuhabura kirondera, kuko ku muntu afite amafaranga w'umuntu wo mu nzego amatangi yiwabo y'amamodoka yama yuzuye. Uyu munsi rero niyo mpamvu nongenda bisubiremo, niyo mpamvu mpisemo ko tuyaga kino kintu. Izabaye challenge nibwo byoshika bakongera bagatwara muri 2026 matora yimirije bazobeho baza ati kino kintu cyarabaye challenge ishoboka ku buzima. Kandi ibyo bintu nkeneye ndababwira niyo babikorerako nshuti yanje sindakubeshe, nubwo CNDD-FDD boca biyongera iyindi myaka yose isigaye, nubwo botwara imyaka 60 ntaco byo bitwara ku banyagihugu. Challenge nkeneye kutuyaga ko sizindi. Murabona mu Burundi inge duhere kuri kino kintu ca mbere cazengereze leta y'u Burundi kirababuza amahoro, barabura iyo baja niyo bava, bamwe akagera igihe bamwe hasigaye batanga inyeshu uzumvise nubwo uri umwana utarakwiza imyaka 15 bati inyeshu siyo bivanye n'ikibazo cyari cyabajejwe. Ino munsi mu Burundi arabuza ikibazo c'igitoro. Ikibazo c'igitoro bogikontorora CNDD-FDD. Nshuti yanje haraheze imyaka 5 ico ntawe utakizi. Igitoro kiraboneka ni ndwi imwe cyangwa imisi 5 imirongo ibisubiye ibujumbura. Nuno munsi twavugana ndazi hari umurongo ngira uva kuri Bata canke ari inyuma ya Bata gushika aho buririra imodoka za Kanyosha. Ivyo musanzwe mubizi. Byashuka sanga shize ko nakabijya ariko imirongo ihari ni minini, ni hamwe nyene bagira imirongo ibiri ariko bawugize umwe usanga ari mirongo miranyira. Ico kibazo c'igitoro kumwe bogikura mu nzira induru zogabanuka, kuko burya igihugu kitagira igitoro kiba gisa n'icapfuye, ntigiharurwa mu bihugu. Karubira nta déplacement bihari, nta ruza n'uruza ruba ruhari. Igitoro rero bamaze kugikemura ico kibazo c'igitoro ibintu byo bimeze fresh. Icya kabiri reka tugende ku kibazo cy'umuyagankuba.
umuyaga nkuba byopfuma muri ino minsi nkuko nigeze kubivuga mu video iheruka. Umuyaga nkuba byopfuma kuko biriko biragaragara neza na neza yuko uri mu gisata cy'umuyaga nkuba atandukanye n'uwakigiyemo hije gisata mu myaka 5 iheze, kuko biraboneka neza na neza yuko atanga isango rikumvikana kandi agakora. Ikibazo cy'umuyaga nkuba nasho nyene kumwe gikura mu nzira Burundi yewe ho basigara amavuta, nta wotinya kwinjiza imodoka ikoreshwa electricity, ikoreshwa na electricity, kuko abazi yuko atumuyaga nkuba ndavoma ku nzu, ndapluginga ku ntuze yanje hama kuri adapter yanje hama nkashariza. Ntaho batinya kwinjiza imodoka ikinga zikoreshwa n'umuyaga nkuba, ntaho batinya kwinjiza inganda zikomakomeye zoha akazi abanyagihugu, abene gihugu, abashomeri bakagabanuka. Muriko murantahura, ntaho batinya kwinjiza basket ikoreshwa n'umuyaga nkuba. Ivyo bintu byose bikoreshwa n'umuyaga nkuba bya technology, nta connection ziba zigenda bivaye niki. Urabona limiter no munsi connection zabi y'amayaga taragiye, y'amatara citse byose babipfuye, kuko igitoro ntaco. Benshi baca bakoresha bimwe bita ngo ni no vyita gute, bya bigenerator bimwe binini nta gitoro kiba gihari. Umuyaga nkuba rero kumwe bogikura mu nzira ikibazo cy'umuyaga nkuba, ndumva neza na neza yuko atanduzo hasubira. Tugende ku mazi. Amazi ni kibazo kimwe mu bibazo bihanze Uburundi, kandi byari ibibazo bitari guhanga Uburundi. Oti gute? Mu Burundi dufise amasource menshi ava mu amazi, dufise amasoko menshi, dufise ikiyaga Tanganyika baba bakwiye kuyahingura ry'amazi bakavuma yatanga muri kijya gisagara, nubwo atagira test, mugabo abantu bayanyoye ntabwo batere ingwara. Abantu basigaye baza kuvoma mu biziba, mugabo ivyo byose bamwe umenga wapi, umenga ntavyo babona. Kubera iki? Bobo barikomeje bafise amafaranga bacagenda gukoresha y'amazi bimba hasi, bakaca bayaduza bakaca bakoresha, abandi bakinywera amakinju. Kinju no munsi udafise 300 kuduga ntushobora kuyigura nini kumara inyota y'ilitiro 2 sinzi kwa 2.5. Urumva ico twatugeze ku ca gatatu. Muriko murantahura neza. Tugende ku ca kane, tugende ku makori. Ino munsi umudandaza na obeyere nkuko Mukombozi yigeze kubivuga ni nk'imbi baya nakayabo. Nta mudandaza yicara ngo aturure canke ngo akore ambone yuko arose inyungu iboneka mu gihe hariho ijya obeyere. Hakwiye gukorwa iki? Icya mbere na mbere no kumanura ibiciro, bakabimanura niburi gushika kuri 0.0 kwijana canke 0, kuburyo ibintu byinjiye mu Burundi bidashobora kurihishwa amafaranga. Muriko murantahura neza, kuko ikintu cinjiye mu Burundi kiba kije gusahiriza abarundi, abene gihugu, leta y'igihugu. Amakori nayo abakwiye gusabwa, ntabakwiye gusabirwa hariya byinjiriye, ahubwo amakori abakwiye gusabirwa ku isoko, kuko ntashobora kuriha ikori mu gucinziza no ku isoko ari ikori yongera ashiyemo na tundi tuntu tuba dukenewe, hama ngo akore mu ivyajya ngo aronke makanyungu. Nivyo bya bintu uzosanga umuntu yarasaziye muri business ataco yigeze mu marira. Muriko murantaho, turiko turavyumvikana k'ivyo bintu. Niyo mpamvu mba nkeneye amakomantere y'iwanyu kugira mushiremo amakomantere mwamaze kumva ide. Twamaze kuvuga ibintu bine, twahereye ku mata, twahereye ku gitoro, turaja ku muyaga nkuba, turaja ku mazi, ego turaja no kuri obeyere. Dushireke icyanyuma, inge dushireke icyanyuma. Uyu munsi umunyagihugu abakeneye amahoro n'umutekano, abakeneye gukora ata muntu numwe yavuye aza mu barima njambo yiwiwe. Harakenewe inganda. Izo nganda nazo zikwiye gushingwa mu Burundi hamaze gukurikizwa amategeko. Izo nganda nazo ntizizoshingwa wa muyaga nk'ubudahari. Urumva ivyo bintu biriko bikeneyane. Gwaba uruganda rukora amazi, ruhingura amazi avazova muri Tanganyika, gwaba uruganda rukora ibindi bintu biribwa, gwaba uruganda zikora no vyita gute, zikora ivyo bindi byose byankenerwa mu buzima bw'umuntu, ntishobora kuhaba mu gihe mu Burundi umuyaga nk'ubudahari.
inganda zosahirije mu kugabanya ibishomeri kuko hariho abarundi benshi bicaye atakazi bafise. Aha mubona abantu benshi baguma biruka bava mu gihugu bagenda mu bindi bihugu gusatira ubuzima, bamwe bakasiga ubuzima. Bibaza ngo ni kubera iki? Ntaco bafise bakora mu Burundi. Kasi kubona uko ari binebwe. Mu Burundi ndaza abarundi barakora cyane. Abarundi turakora. Cuti yanje we nimba utaramenye tutarabona umurundi kuri tera abarundi turakora. Ivyo binama nakivuze. Reka tubandane tugire ko tubandanya tunasozera kugira namwe muze gushiramo amakomantere yiwanyu mu bintu bikenewe. Je ngo mavuge bitanu canke birenga nongere kicanyuma. Urumva? Harakwiye gukora twakwiye gukora nkuko ibindi bihugu bikora. Ayi bihugu byateye imbere mubona ntibiryama, bitandukanye n'Ibujumbura saa 3 usanga ata muntu numwe ahari. Muriko murantaho. Turakwiye gukora amasaha 28 kuri 28. Bamwe baca bavuga ngo yango amasango yiyongeye ngo abasuma baca bajamo. Haji Bujumbura umusuma atiba kuzuba. Yikinga umwijima omwijoro. Ariko mwijoro mu gihe abantu baguma sirikira kunuko ntashobora kwiba uwundi. Hazoba hameze nko kuzuba. Ariko mu gihe mukuyemwo mukavuga ati amasaha y'akazi no gushika saa 3:30 ni gushika saa 4. Umusuma nacagara ku mapema atingana n'abacerewe. Urumva? Ubusuma bukaca bwiyongera. Muzoze muratemberera hagufi. Basi muzoze ngaha Tanzania hafi sinkunda karorero gutanga uburorero ku bihugu byanga hafi iwacu. Ja Tanzania ngaha Ikigomurabe. Abantu nibaryama ahantu hose haronderwa amafaranga ku bituro ntibasinzira kuko uzosanga mbere hariho n'abafata ingendo saa 7 z'ijoro saa 9 z'ijoro bakaba bari ku ma station y'amodoka akaba abakuyeho saa 10 z'ubuca saa 5 z'umugoroba z'ijoro kasanga abantu batanga gufata ingendo. Mu gihe twege tukiryama saa 4 tukaba turyamye na bwa busuma buzoba bwiyongereye, inkozi z'ikibi zishaje zikika ikiza. Bamwe baca bavuga ngo babigira ngo kubwo ngo umutekano w'abanyagihugu. Umutekano haje abanyagihugu nibo bawicungira bakeneye bakawonona nimba atavyo muzi. Ere guwonona umutekano so kuvuga ngo bari gikoko abari umunyagihugu nawe nyene. Arike mu gihe abantu abona abantu bose baba bakanuye uza kwibande ko nawe nyene bakubona. Urumva? Ivyo nivyo bindi bintu abanyagihugu twebwe nk'abanyagihugu tuba dukeneye twebwe bato nizo mpanuro nivyo bintu bitanu ari ngene ko tuyaga kuno munsi. Wewe uri kura dukurikirana ikibazo c'igitoro, ikibazo c'umuyaga nkuba, ikibazo c'amazi, ikibazo ca OBR n'ikibazo c'akazi. Urabona yuko ari byo bangamiye Burundi. Kumwe bo bihunyanyura bakabikura mu nzira OBR bakagabanya ibiciro canke bakabikuraho Burundi ku bintu byinje bakaca batoza OBR ku bintu bisoka bijahanje. Urabona yuko ari cyo byosahiriza. Murakoze cyane. Ndakeneye commentaires wanyu muri comment section. Ndabikunda cyane kandi ndakeneye nkuko nkunda kubivuga mushiremo commentaire mu bugwa neza. Muri no munsi iyo video ya mbere niyo video ya mbere nkoreye mu nzu kuko abantu benshi bagunyamba toya uraronde handi hantu uzakorera nubwo ntarahategura neza uburyo ndacakeneye uburyo ndacakeneye amatara manini yo hejuru azaramfasha kugira ngo twerekane hose. Ndacakeneye ibintu by'amadecorage. Murakoze cyane. Bandanya munshigikira ari ukeneye kunshigikira aciye ku nimero ya telefone irahari ni ya yindi nyene 0973811885 taza kwishiramwo ngaha nyene hejuru kuri background. Murakoze cyane. Reka ndabashimire mwe mwese mwadukurikiranye kuva ku ntango gushika kumera. Nongera nshimira wewe wese ubwize ico ugiye kugira ico uterereye. Nongera nshimira nawe wese aho herereye ubandanye ugubwa neza, ubandanye ugira ubuzima bwiza. Ndabakunda cyane. Imana ibandanye barinda ivyoza bibavako. Bye, tuzosubira ku video kurikira.